kurikira kimwe mu bishinga ntahe ijambo ry'Imana abatararimenya c'uwashoboye gukurikirana ijambo ry'Imana akanaritahura. Nshuti bakunzi b'ijambo ry'Imana mwama mwadukurikiranye kuri runo rubuga, ndabaramukije mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Muri kano kanya keza natewe iteka no kubana n'umusavyi w'Imana ari kumwe nanje muri iki kiganiro kigufi cy'igishinga ntahe ciwe c'urugendo rw'agakiza, nk'uko umuntu wese ahamagarirwa kurondera Yesu canke kurondera Imana bigishoboka kwibonwa. Ariko imbere yuko dutera intambuko muri iki gishinga ntahe ciwe, kunkundire mbanze ndabaha ikaze, ariko kandi ndabasangize n'uyu murongo w'ivyizigiro uboneka mu ijambo ry'Imana ari ryo Bibiliya. N'umurongo nkunda cyane, umurongo uboneka hariya mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo nk'uko bwanditswe na Yohani, ni igice ca 8 umurongo waho wa 32, hari ijambo rigira riti kandi muzomenya ukuri kandi ukuri kuzobaha kwidegemvya. Ngiki icatumye uyu munsi tugirana ikiyago, mbere kikaba n'igishinga ntahe hamwe n'uyu mwene data. Ndabibutsirijwe muri ko murumva ni rya mwene Sakaba n'umusuku w'Imana nzima ku bwanyu Pastor Rorarandri Ntirampeba, ariko kandi nkaba natewe iteka ryo kubana na mwene data turi kumwe, ndamuha ikaze kugira ngo yidondora bariko baradukurikirana, ababwira akazina kiwe kugira ngo duheze duce dutera imbere muri kino gishinga ntahe. Kaze. Murakoze cyane kunyakira. Jewe nitwa Manirakiza Juvenal, nkaba nahora mu idini rya Eklezia Katolika, idini ryandeze nakuriyemwo, nabatijwe nkiri muto, nkurira mu muryango w'abemera ivyo Eklezia Katolika yemera, mbere ndatera n'intambwe yo kwihebera Imana. Murakoze cyane mwene data Manirakiza Juvenal kuri uyo mwidondoro. Nizera ko ata muntu n'umwe ashobora kugira amakenga ku mazina yanyu mwabivuze, eka mbere no mu idini mwakuriyemwo nk'uko mwabivuze, washoboye gukoreramwo, ugakuriramwo, ugakurikira inyigisho, eka mbere ugashika no ku rugero rwo kuba mu gitigiri c'abihebeye Imana muri iryo dini. Munkundiye rero mwene data Juvenal, imbere yuko dutera intambuko muri kino gishinga ntahe, twoca bugufi tugasenga Imana. Data mwiza, mwami Mana yacu, turagushimiye kuko uri Imana ihambaye, Imana ataco yahishije abasavyi bayo. Ni naco gituma mu ijambo ryawe twamaze gusoma mwami, twabonye rigira riti abantu bazomenya ukuri kandi ukuri kuzobaha kwidegemvya. Turagushimiye rero kuduhaye aka karyo jewe na mwene data Juvenal kugira ngo dushobore kuyaga na cyane cyane mu gushinga intahe y'ingene ukuri kwawe gutanga ukwidegemvya. Urakoze kumvise ugusenga kwacu, turaguhaye ikaze rero mu kiyago cacu kugira ngo turongore mu izina ry'umunyabushobozi Yesu Kristo, amen. Murakoze rero bariko baradukurikirana, twizera yuko mubandanya kugira ibihe byiza hamwe n'uru rubuga rusanzwe rubashikiriza amajambo y'ivyizigiro kandi n'ibishinga ntahe bikomeza umuntu mu gakiza, kugira ngo dushobore kubandanya twitega ukugaruka k'umwami wacu Yesu Kristo. Ego mwene data Juvenal, mwamaze kutumenyesha yuko mwakuriye mu idini rya Eklezia Katolika, eka mbere mubatirizwa muri ryo mukiri bato cyane, mbere muba no mubiyeguriye Imana, bihebeye Imana. Mbega nk'umuntu atabizi ga mwene data Juvenal, uku kwihebera Imana mu ishengero Katolika bisobanura iki, bivuze iki? Ukwihebera Imana muri Eklezia Katolika novuga ko ari intambwe ikwirikira ibatisimo. Ego. Kugira ngo wemange ibatisimo wahawe, yuko uriko urakora urishimangira, hanyuma bikaca bitanga n'ukwidegenza kugira ngo umenyeshe ijambo ry'Imana abatararimenya, ukomeze n'abamaze kurimenya. Ego cyane. Ibi birasobanura yuko umuntu amaze gushika kuri urwo rugero rwo kwihebera Imana abageze no ku rugero rwo kwigisha abandi. Cyane gose. Ego cyane. Imana ibandanye guhezagira kuri iki gishinga ntahe kidasanzwe. None rero duteye imbere ni giki, ni gute
uku kuri ko gufatiye mu nyigisho za Bibiliya, mu kwizera Bibiliya ukwiri uhereye mu itanguriro ugashitsa mu byahishuriwe umutumwa Yohana, byagushitse kunyota ku buryo nubwo mu by'ukuri waronse iyo batisi mukiri muto, uyu munsi ugira uti hariho ikiruti kindi, hariho umuco nabonye kandi bisabwa ko ndagukurikira. Ni igiki cagukweze, ni gute uku kuri washoboye kukuvumbura? Mbere yuko nishura ico kibazo, reka mbanze nsubire inyuma gatoyi. Muri uko kwihebera Imana mbanze ndababwire aho twari dutumbereye, umuryango twarimwo w'abafurera nico wari ujejwe muri Eklezia Katolika. Yego. Umuryango narimwo wari umuryango w'abafurera bene Paul. Paul Mweranda uyu dusanga nyene mu yanditse ibitabo bitari bike. Yego. Birongoye ukwemera kwacu bigushigikira. Hanyuma ijambo mbere ngendegwa ko twagira ko mbere abakiriye n'ubu bagira ko ni jambo riri mu Bikorinto ba mbere igabane c'icenda umurongo wa 16. Yego. Aho bavuga ngo ngira ngo bidusomera Abikorinto ba mbere kigabane c'icenda umurongo wa 16, ijambo ry'Imana riravuga ngo iyo mvuga ubutumwa singira ico nirata, kuko mfise ikingobera, navuze ubutumwa nobona ibara. Iryo jambo rero niryo abafurera bene Paul bagira ko ryanditswe muri aya majambo ngo noba ndagwiciriye ntamenyesheje inkuru nziza. Inkuru nziza, yego. Iryo jambo rero niryo ryagumye muri jewe naho nari maze kuva mu bafurera, kuko igihe kigeze narafashe ingingo yo kuva mu muryango w'abafurera bene Paul. Navuyeyo atakinyagira, twarasezeranye neza. Mbere ngira ko nubaka n'urugo rwanje. Imana ishimwe cyane. Aho mviriyeyo rero murumva ya mabanga nari mfise yo kumenyesha ijambo ry'Imana yaciye asa n'ayagabanutse, kuko sinari nkiri muri wa muryango ufise ubwo butumwa bwo kumenyesha inkuru nziza, ariko nari ndabusigaranye ka wa Kristo. Yego. Haheze igihe rero novuga yuko ukwemera kwanje kwagiye kuragoyagoye. Kwaragoyagoye gose. Hanyuma kuva muri Eklezia Katolika nkumva umengo ndacafashwe, ndacaboshwe, mbere ndatagura kuja no mu yandi mashengero. Yego. Naragiye mu ishengero ry'Abangirikani. Ndakurikira inyigisho nkeyi. Ngene navuyeyo sinobikubwira. Yego, namayobera. Ndagenda muri ayo madini ariko aravuka, nkagenda nkicara nkakurikira inyigisho. Mugabo naho nyene sinigeze numva nofata ingingo muri ayo madini yotuma mwifatanya nabo. Yego. Hanyuma rero ndaza mu ishengero ry'Abadiventiste b'umunsi w'indwi. Naje buke sinaje mvuga ngo aha hantu ndahaze kandi naho ndamenya cyane. Yego. Nza buke ndaronka abo dufatanya urugendo, baza barasigurira bike. Nongera nza ku munsi w'isabato nkaraba ngene basenga, nkaraba ngene bigisha ijambo ry'Imana, nkaraba ngene bakundana. Icyo kintu rero kiraheza kirashitura. Amen. Nuko rero nkuko umaze kubidushikiriza, icyo kintu kiragukoze kunyota, gitumye wumva ko ukwiye kwegera cyane kugira ngo ushobore kumbure kubandanya utera iyindi nambuko. None rero kuba ariko baradukurikirana muri kino gishinga ntahe barakeneye kumenya neza na neza ikintu muri rusangi, kuko wavuze ko waciye mu madini atari make, uri kuraraba byayo ivyo yigisha imyifato n'ibindi. Nigiki muri make hamwe wodomako, nigiki wasanze no kwita ngo kibijya
ugereranije naho handi umaze gusezera umuryango w'abafurera bene Paul ugaheza ukagendagenda mu yandi madini, ni igiki wasanze arakabijya kumureka gutera kuvuga uti iyi niyo nzira nkwiye gufata? mvugishije ukuri ikintu nasanze kiri mu ishengero ry'abadivantisite b'umunsi w'indwi gihambaye cyane ni uko ijambo ry'Imana ryigishwa n'ijambo ry'Imana. Amen. Ijambo ry'Imana ryigishwa ari ijambo ry'Imana. None rero mwene data Juvenal, dutera intambuko, ego uregereye urumvirije, none mbere hano dukoraniye hariko habera integuro idasanzwe, integuro igira imari indwi zitatu, kuko turi ku musozo w'ino nteguro. Integuro yari ifise icivugo nk'uko abariko baradukurikirana bashobora kukibona hano inyuma yacu, ngo vyose byarahishuwe. Ni integuro twabayemwo twiga ibijanye n'ubuhanuzi bwo muri Bibiliya, mbere mu buryo budasanzwe, kuko twari dufise abavuga butumwa batandukanye bagiye baradufasha muri ico kiringo cyose c'indwi zitatu. Nakahe kantu muri izi ndwi zitatu wongeye kunguka? Urumva ko wavuze uti Bibiliya ni Bibiliya, none nakahe kantu wungutse muri izi ndwi zitatu mbere katumye ufata ingingo uti erega aha niho nkwiye kuvukira bwa kabiri, aha niho nkwiye kubandaniriza mu rugendo rw'agakiza rumwe wari waratanguye mu bene Paul, mu bafurera bene Paul hariya mu ishengero katolike? Muri iyi minsi ingana n'indwi zitatu tumaze turiko turigishwa, ikintu canshitse ku mutima cyane ni uko turavye mu vyahishuwe ko turi mu gihe c'iherezo. Ico gihe c'iherezo rero gisaba yuko umuntu wari we wese ubwa mbere abimenya, ego, hanyuma akitegura, kuko uko twabibonye Kristo yaramaze gushika ahera hahera. Ego. Twavuga yuko ubuye tegengera turiko turya mu nyungu. Turi mu nyungu. Ivyo ni ivyo kuri ku bantu bariko baradukurikirana bagomba kuzirikana yuko twisunze ubuhanuzi, na cane cane tugasoma kiriya gice wavugishijwe n'Imana Daniel, igice c'8 umurongo waho wa 14, ijambo ry'Imana riratubwira amajambo y'ibanga ahambaye, akwereka nk'uko mwene data wejeje kubivuga yuko turi mu nyungu. Nimwumve namwe aya majambo, ni Daniel gice c'8 umurongo wa 14, haravuga ngo aranyishura ati bizokwira buke, ariko kugira ngo bitahurike mu nkundire mpere ku murongo wa 13. Maze numva uwera avuga, kandi uwundi wo mubera abaza umwe yabanje kuvuga ati bizogeza ryari ivyerekanywe vy'ikimazi cahora gitangwa n'ivy'igicumuro kizanye ubugesera gitumye ahantu hera n'ingabo bitangwa ngo bisiribangwe? Aranyishura ati buzokwira buke iminsi 2,200 niho ahantu hera hazobona guhumanuka. Imana nihezagira ijambo ryayo. Aha rero haratwereka yuko mu by'ukuri Daniel igihe yari mwiyerekwa yareretswe ikiringo runaka abakristo bakwiye kugendereza cyane, abwirwa ibijyanye n'ahera canke se n'ihema ry'uhoraho. Ibi rero byari ikiringo canke se bwari ubuvugishwa bwerekana ikiringo umuntu wese akwiye kwitwararika. Kubera ko umuntu wese akwiye kwitwararika, kuko guhumanuka kw'ahera canke kw'ihema cyari ikimenyetso cyerekana yuko igihe cy'imanza kigeze. Mu byibuke kubize ivyanditswe vyera muri Bibiliya, na cane cane tukiga ivy'abaherezi mu ihanga rya Israeli, byasobanura ngo rimwe mu mwaka ihema ryarahumanurwa, kandi ukuguhumanukwa kwitwa mu Giheburayo ngo Yom Kippur. Uyo munsi witwa Yom Kippur. Uyu Yom Kippur igasobanura mu Kirundi ngerageje kurivuga, isobanura ngo n'umunsi w'imanza, umunsi w'amateka y'uhoraho. Ibi bisobanura ngo nta gihe kiriho. Nivyo koko ubuhanuzi twari tumaze izi ndwi zitatu twigira hano bwaratweretse yuko turi mu minsi ya nyuma. Mu minsi ya nyuma rero
kuba ariko baradukurikirana kumbure ndaja kukugarukako ndakeneye kubazirikana aya majambo Daniyeli yavuze, ari amajambo akomeye Daniyeli yavuze, abantu bariko baradukurikirana bakwiye kuzirikana bagashira ku mutima kuko ari amajambo ahambaye. Ego ni mu gitabo cy'uwavugishijwe n'Imana Daniyeli igice ni ca 12 uriya murongo w'8, mbere ndasoma gatoyi negere hasi negere hepfo gato nsome gushika ku murongo w'10 haravuga aya majambo ngo ndavyumva ariko sinabitahura, nja ndabaza nti databuja ikizoherukira ibindi muri ivyo ni ikihe? Aranyishura ati gire Daniyeli, kuko ayo majambo arakabanga amatanishijwe ishashara idomwemwo ikimenyetso gushika igihe c'iherezo. Benshi bazotunganywa bezwe bavugutirwe, ariko abanyakibi bazoshishikara gukora ikibi, kandi nta n'umwe wo mu banyakibi azobitahura, ariko abagize ubwenge bazobitahura. Imana yacu nihabwe icubahiro. Daniyeli aha nawe nyene yarabajije agomba kumenya neza ivy'igihe c'iherezo. Ni naco gituma tutera kamo mwebwe muri ko muradukurikirana tubamenyesha yuko ivy'igihe c'iherezo nta n'umwe agomba kuvyirengagiza. Ivy'igihe c'iherezo bikumenyesha umwanya ugezemwo, bikumenyesha n'ingene ukwiye guhagarara, n'ingene ukwiye kwitegura gusanganira Yesu Kristo agiye kuza vuba. Daniyeli abibajije yabwiwe ati igire Daniyeli, ayo majambo nakabanga kuko nayo azoshika mu gihe c'iherezo, namatanishwe ishashara ngo ariko kandi muri ico gihe c'iherezo hari ikintu gikomeye kuko dusubiye ku murongo wa 14 muri ca gice ca 12 havuga ngo nuko rero wewe Daniyeli gumiza ayo majambo muri ntibate, umatanishe ishashara igitabo cavyo, udomemwo ikimenyetso gushika igihe c'iherezo, niho benshi bazoserangura muri co, kandi ubwenge buzogwira. Mu gihe c'iherezo gikwiye kurangwa n'abantu baserangura muri Bibiliya, abantu bafise umwanya wo kwicara ku birenge vya Yesu Kristo kugira ngo abigishe aho igihe kigeze maze bashobore kwitegura. Ariko si n'ivyo gusa, havuze ngo ubwenge buzogwira. Witegereje ibiba uyu munsi, ubwenge buragwiriye, kandi ubwenge buragwiriye muri siyansi, ubwenge buragwiriye muri tekinoloji, ubwenge buragwiriye mu vyo twokwita uburimyi, mu rudandazwa, ubwenge buragwiriye mu mice yose. Nico gituma kubemera n'ubwenge bukwiye kugwira mu bijanye no kwemera, kugira ngo abantu bisomere badaterwa kandi bagire umutima wo gutahura icyo Imana igomba kutumenyesha muri iki gihe c'iherezo. Ndagushimire rero kuri iki gishinga naho ugize uti muri izi ndwi zitatu mu vy'ukuri Imana yarampishuriye yuko turi mu gihe c'iherezo, kandi ko ari igihe c'imanza aho dukwiye kugira umwiteguro wo gusanganira Yesu Kristo. None ni yahe ngingo mwene data Manirakiza Juvenal wahavuye ufata inyuma yo gukurikirana urukurikirane kw'ibi vyigwa vy'indwi zitatu ugahishurirwa yuko igihe c'iherezo gishitse, kukaba nkako wari warumvise ubutumwa mbere ikindi gihe urabwigisha n'abandi ukiri muri wa muryango w'abafrere ba Bene Paulo, noneho uyu munsi ni yahe ngingo wahisemwo gufata kandi uticuza kuri yo? Murakoze cyane. Ingingo nafashe ni inkimwe y'ababigishwa ba mbere. Ego. Petero amaze kwigisha bace bamubaza ikibazo bati none dukora iki? Nanje bace bafata ingingo, arababwira ati ni mwihane mwemere inkuru nziza hanyuma mubatizwe. Amen. Ingingo rero nafashe niyo kubatizwa muri ishengero ry'Abadiventiste b'umunsi w'indwi kugira ngo dufatanye urugendo rwo kuja mu ijuru. Urakoze cyane mwene data Juvenal, umuntu ahumuye kandi avuga ashize amanga agira ati inyuma yo kumva nafashe ingingo, kandi iyo ngingo niyo kugira ngo nshobore kubatizwa. Binyibukije umutumwa Paulo ariko aravuga ubutumwa, araho yigeze kubwira abantu bariko baramwumviriza ati none ni igiki kibatevya, nimuve hasi mubatizwe mufatanye n'abambaza Uhoraho. Nguko rero uko Juvenal nawe agira ati nta gikwiye gutevya umuntu yamaze kumenya ukuri. Mbega Juvenal nakahe kamo utera abariko baradukurikirana, eka mbere utera n'abandi bantu mu vy'ukuri batarashika kugutahura
uku kuri kwa kino gihe, uku kuri yaho isi igeze, kugira ngo abantu bashobore kwitegurira gusanganira umwami wacu Yesu Kristo agiye kuza vuba. N'akahe kamo ubatera? Akamo notera abandi abariko baratwumviriza n'abazotwumviriza hanyuma, nuko ubwa mbere na mbere bogerageza bakamenya ijambo ry'Imana. Yego. Ubwa kabiri ijambo ry'Imana bakarishira mu ngiro. Amen. Icya gatatu, iri shengero ry'Abadiventiste mbona ko ari inzira nziza yo kumenyesha ijambo ry'Imana abandi rero batwumva, nabo nyine boza bakirabira hanyuma bagafata ingingo nk'iyi nafashe. Urakoze cyane. Akamo kamwe ne Data Juvenal kagira gati nawe ni wabugikiyekeranya egera uheze wiyumvire, kandi ntakekeranya ko kugira yuko uzofata ingingo ikuganisha kwishushanya n'umwami wawe Yesu Kristo, mbere nubwo byo gusaba kubatizwa canke kuvuka bwa kabiri ukaba wobikora ushize amanga. Imana iguhezagire cyane kuri iki gishinga naye. Ariko kandi birashoboka ukaba ufise irindi jambo wipfuza kubwira abama badukurikiranye, abakurikirana inyigisho tubashikiriza, ijambo ryotera intege uwuryumva, kugira ngo muri kino gihe c'ibidambidambi hashobore kuboneka abagabo n'abagore, abasore n'inkumi, abatama n'abatamakazi bahaguruka bakavuga bati turakurikirana ukuri uko vyo ugenda kose. Ako kajambo bayo gafise ndaguha akaryo kugira ngo ugashikiriza bariko baradukurikirana. Murakoze cyane. Akajambo noshikiriza mu guheraheza iki kiganiro nuko muri ibi bihe turimwo abantu bareka kwijajara, babandanye bakwirikirana ubwira, nibugurure imitima yabo, bahurumbira ijambo ry'Imana, bakora ibikorwa vyiza. Ibi bihe turimwo biterambere ry'umurengera rijyane n'iterambere ry'imitima yabo. Amen. Kuko umuntu burya arashobora gutera imbere mu bwenge busanzwe, arashobora gutera imbere mu rudandazwa, ariko ugasanga nk'igitandara mu vy'ukwemera. Yego cyane. Aho rero nimvira yuko umuntu akwiye ari umuntu afise ubwenge bukwiye kandi afise n'ukwemera gukomeye. Yego, urakoze cyane kuri aka kamo. Nizera yuko umuntu wese yadukurikiranye akumvise, nta nkeka ashobora kandi kongera kwibuka ijambo twahereye ko muri Yohana n'igice 8 uriya murongo wa 32 hagira hati kandi muzomenya ukuri kandi ukuri kuzobaha kwidegembya. Sinkekeranya rero ko umuntu wese yumvise aka kamo yuko agomba kugira umutima umutera kurondera ukuri. Hariho amajambo mwene Data Juvenal ahambaye cyane aboneka hariya ni muri Zaburi ya 42. Ayo majambo arimwo mu majambo twigiye hamwe hano, wongere ukumbure umfashe ku bariko baradukurikirana ubibutse iby'aya majambo. Aya majambo twayasomye mu gice ca Zaburi ya 42 uriya murongo wa mbere havuga ngo nk'uko impongo ihuzagizwa yipfuza imigezi, niko umutima wanje uhuzagizwa ukwipfuza amana. Mbega we yashushanisha gute n'iri jambo bateye ryo korosha imitima maze bakarondera ukuri? Iryo jambo ni jambo rikomeye cyane. Yego. Abantu turasonza, abantu turanyotegwa. Iyo umuntu anyotewe arondera utwanywa, akarondera hari amazi meza. Iyo umuntu rero agomba kukwemera kwiwe gukomera, uwo mutima ududagizwa ni nka bimwe Pawulo mwiranda avuga ati urondera ubwami bw'ijuru, agereranywa n'umuntu yiruka. Yego. Umuntu wese ariko ariruka cyangwa yareka akina n'umupira arondera gutsinda. Intsinzi yacu rero nuko twese turondera tugumana iyo nyota yo kumenya ijambo ry'Imana, iyo nyota tukayamana kugira ngo umunsi urizina rwa rubanza ruze rudutsinda. Arakoze cyane ne kuri ako kamo tugiye gusozerera ko kino gishinga ntahe ca mwene Data Manirakiza Juvenal afashe ingingo itavuguruzwa kandi ingingo itera iganisha ubuzima bwiwe mu gakiza
kuzuye, kuko agira ati inyuma yo kumenya ukuri nta kindi gisigaye uretse gukurikira uko kuri. Mbere akaba asezeranye yuko agiye kuvuka ubwa kabiri mu kubatizwa umubatizo nk'uwo Kristo yabatijwe. None rero tubandanye tubararikira namwe abagisigaye inyuma, abagikwega amaguru, ngo twigane umwami wacu. None mwene data Juvenal, ubwo dusozera nagira ndagusabe ngo turagize umukama mu gisabisho kugira ngo duheze twikebanura bariko baradukurikirana. Mana data mushobora byose, turakwituye muri ibi bihe vya nyuma. Amen. Nutubere umuragizi, dukurikira ijambo waturungikiye uciye ku ntumwa zawe. Amen. Cyane cyane dushire mu ngiro iye vyahishuwe. Amen. Kugira ngo umunsi uri izina natwe tuzobe ahuri, tubisabye ku izina ry'umwana wawe Yesu Kristo. Amen. Amen. Urakoze cyane. Ni kuri iryo sengesho dusozereye ko kino gishinga ntahe dusaba Imana nyine amahoro ishishikare kubakomeza no kubatera intege mwebwe mwese mukiri mu mwonga wo gufata ingingo, kugira ngo twese tugire ishaka n'inyota ryo kwitegurira gusanganira umwami wacu Yesu Kristo agiye kuza vuba. Murakoze. Amen. Urakoze cyane.